Muri uyu mwaka hari vyinshi vyabaye mu gisata c'ubutunzi mu Burundi. Ariko mu bizokwibukwa cane mu vyaranze umwaka wa 2024 uheze harimo nk'ikena ry'ibitoro, ibiciro vyaduze bidasanzwe ku masoko, isubirizwa ry'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta canke irya komiseri mukuru wa OBR n'ibindi. Ngibi bintu 10 nyamukuru twashimye kugaruka ko mu vyaranze umwaka mu gisata c'ubutunzi. Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no munsi. Amahoro ni Davi nizere komeze neza. Tugitangura umwaka wa 2024 leta y'u Burundi yarugaye imipaka ihana n'igihugu c'u Rwanda. Hari tariki 11/0. Imvo yatanzwe nuko u Rwanda rutegura, rukagaburira, rukongera rugaha ibigwanisho abagwanyi bo mu mugwi retabara ngo bagaca baza gukora ububisha mu Burundi. Aho harimo gutera ibisasu mu bibanza bihurirwamo na benshi. Ikindi naco nuko u Rwanda rwanse gutanga abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu bihumbi 2015 bahungiyeyo. Muri nzero kandi leta yaruguruye isoko ry'abanyamitahe marché boursier kwa 2026/0. BRB yamenyesheje ko iyo soko y'imitahe izotuma ubutunzi bw'igihugu bwiyongera. Ico gihe Pierre Damien Mpawenimana umuhinga mu bijanye n'amasoko y'imitahe yavuze ko isoko y'imitahe ari urubuga ruzotuma umuntu amenya urugero ibikorwa vya societe yiwe vyongereza agaciro. Ngo bizokoroha kuronka kandi amafaranga kubera hari abazoba bashaka kumenya aho bushirayo bafise vente et achat des titres financiers. Biheze biteza imbere umuco wo gushira uburyo hamwe. Mu ntango z'ukwezi kwa kabiri haribonekeje ikena ry'ibitoro ryabandanyije gushika n'ubu. Harabahitamo kuja kugura ibitoro ku mipaka Uburundi buhana n'ibihugu bibanyi nka Kongo na Tanzania. Intwaro yagumye ifata ingingo zo kugwanya igitoro ca magendo n'abakidandariza mu kinywabi. Haragezaho ishiraho urubuga igitoro pass mu kw'icumi. Ubu rero umuntu wese afise igikoresho kinywa ibitoro abironka akoresheje urwo rubuga. Abatari bake bavuga ko igitoro pass ikwemerera igitoro gike kundwi n'indi myidogo myinshi. Tukivuga ubukene bw'ivyankenegwa, abadandaza benshi barikitse mu kiza mu guca baduza ibiciro vy'ibinyobwa vya Burundi, isima ya Buseko hatibagiwe isukari. Tugiye kurangiza umwaka leta ikigwana na fraud ifatiye kuri ivyo bidandazwa. Nk'akarorero muri uku kw'icumi ububare burenga 100 bwarugawe mu gihugu kubera kuduza ibiciro. Kuki isukari naco mu kw'icenda Sosumo yatangaje kwidugije igiciro cayo iva ku bihumbi 3,300 ija ku bihumbi 8. Inyuma y'ukwezi kumwe leta ikimanura ico giciro igishira ku bihumbi 6. Abaguzi bati yamara n'ubu iracakenye. Tubandanyije n'iduga ry'ibiciro muri rusangi kugeza mu kwezi kwa gatandatu ibiciro vyadoze hafi ica gatandatu cayo vyahorako. Urabiye ku biciro byo mu kwa gatandatu kwa 2023. Muri Oricom ho bagize bati urugero ibiciro bigeze ko biduga ntigwari bwigere rubaho mu Burundi. Mu kiganiro mu kw'icumi na rimwe 2024 urongo ishira hamwe gishinze kugwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom yavuze ko iduga ry'ibiciro muri rusangi riri hagati y'ibice 30% gushika ku bice 100% kuva mu kwindwi gushika mu kw'icumi. Mwishira hamwe y'abaguzi Abuko bavuga ko umurindi w'iduga ry'ibidandazwa wategerezwa guhagarika umutima leta maze ikihutira kugira ikikoze. Turavye ivy'ubutare navyo nimba hariho inkuru yavuzwe cane uno mwaka mu gisata c'ubutunzi ni inkuru y'ubutare bwa casterite. Mu kwezi kw'indwi mw'ishamba rya Murehe hari kirombwe kirimo amamiliyoni y'ubutare bwa casterite catowe. Ayo nayo ngo afise agaciro k'imiliyaridi zirenga ibihumbi 5 z'amadolari y'abanyamerika. Vyashikirijwe na Bumeko Burundi Metal Company. Ishira hamwe risanzwe rikorera cukura ubwo butare. Hari mu rugendo rwitiwe inkebuzo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko agendera intara zitandukanye muri uku kw'indwi. Rero umwaka urangiye leta y'u Burundi yemeje integuro yo gukorana n'ishira hamwe Sotrevo Mining Company Limited mu gikorwa cyo gucukura ubwo butare. Hari mu nama shikiranganje yabaye kuri w'Imana uheze itariki 23 Kigarama. Leta y'u Burundi izotwara ibice 20% vy'ivyagurishijwe, ishira hamwe naryo rizobucukura itwara ibice 80%. Ayo masezerano azomara imyaka 15 igabuye mu mici 3 y'imyaka 5.
ngo uburyo buzokora buzoba bungana n'imiliyaridi 45. Mwomenya ko mu mafaranga imiliyaridi 26 yari yitezwe mu mwaka w'ubutunzi wa 2023 ushira wa 2024 habonetse imiliyaridi 6 gusa, ni kuvuga hafi ca kane. Tubandanyirije ko n'ibihengeri imiliyaridi 101 nico gihengeri cibonekeje hagati y'ukwezi k'umunani no kw'icumi. Ivyo bimaze gutangazwa hakurikiwe ikomborwa rya bamwe mu bayobozi bakuru mu gisata c'ubutunzi, uhereye ku mushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima, asubirizwa n'umushingamateka Nestor Ntawontuye. Uwundi yakombowe ni komiseri mukuru wa OBR hamwe n'abakomiseri bandi bane bo muri OBR. Ivyo kandi vyatumye leta ifata ingingo yo kugabanya amafaranga ikoresha, hongera hahagarikwa ibikorwa bitari ngombwa cane nk'ingendo. Ubushikiranganje bwose bwaragabanijwe amafaranga, ukuyemo ubw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ubujejwe amasoko ntanganguvu. Ikindi twogaruka ko ni inyuruzwa ry'imitahe ryatumye Uburundi butakaza imiliyaridi 6 z'amadolari y'abanyamerika. Mu k'umunani mwigisha Leonce Ndikumana yariko asigurira inzego zitandukanye z'igihugu ingene Uburundi bwatakaje ayo mahera mu myaka 49 kuva mu 1970 gushika mu 2019. Hari mu kiganiro categuwe ni banki nkuru BRB. Umwigisha Ndikumana yasiguye ko inyuruzwa ry'ubwo butunzi gikorwa n'ibihugu vya rutura bikaricisha mu butunzi kama bigura muri Afrika nk'ubutare, ibiterwa njabukamazi, ibitoro n'ibindi. Ivyo bihugu bikabigura ku giciro c'intica ntikize, vyamara kubihingura bikagaruka kubitugurisha ko bizimvye. Harabereye kandi ngaha mu Burundi inama y'abakuru b'ibihugu bigize ishirahamwe Common Market for Eastern and Southern Africa, ariyo COMESA. Iyo nama yatanguriwe n'umwiherero w'abikorera utwabo kwa 28 Gitugutu 2024, hakurikira inama y'abashikiranganje b'imigenderanire n'andi makungu b'ibihugu biri muri COMESA kwa 29 Gitugutu 2024. Inama y'abakuru b'ibihugu nayo iba kuwa 31 Gitugutu 2024. Abakuru b'ibihugu batanu nibo bitavye iyo nama yihweje cane ibijanye no korohereza ihanahano ry'ibidandazwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye ashikiriza uburongozi bw'uwo muryango. Dusozerere ku yindi nama table ronde yabereye i Bujumbura ku matariki ya 5 na 6 Kigarama 2024. Muri iyo nama karakaryo ku banyamitahe ko gusigurirwa uburusho budasanzwe buri mu kuzana imitahe mu Burundi hamwe no guhura n'abafata ingingo mu gihugu mu vyerekeye ibisata bitandukanye kugira abayaga ibijanye no kuborohereza gukorera hano mu Burundi. Muri iyo nama Olusegun Obasanjo yahoze ari umukuru w'igihugu ca Nigeria, yaje ariwe mukuru w'intumwa z'igihugu ca Nigeria, ntiyari iyo munwa. Yibukije ko atagihugu kirangwamwo ibiturire gihurumbirwa n'abagwizatunga. Ati umunyamahanga azozana imitahe mu Burundi ari uko abona ko yunguka. Mwakoze kudukurikira, aya makuru mwasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubirejo.